hageze n'igihe tutangura kuvuga ubutumwa bwiza mwibarabara twikoreye umusaraba kabiri nacenja muri ico gikorane mugabo ntagiye gusenga utwaye amakaramu warugiye kudandaza okay rero uwo munsi njayo nokuri naravuze ati wow bwari bwo bwa mbere mu buzima bwanje nje mbonye umuntu ashobora gusengera umuntu agwaye agakira entreta n'ishure nari nararihevye ico gihe nahereje kuri SKPS ubu ndiga niga universite ndi mu wa kabiri nezo ukavuga ko naho byagenze uko ishuri ryarahitse. Iyo tubonye umuntu afise umubiri mwiza uremvye bihutira kuvuga ko abayeho neza. Ubayeho neza abafungura neza, ufungura neza abafungura ivyo kurya vyuzuyemo intungamubiri, ariko ibifungurwa birimo ndema mubiri sanganyangaburo na ntangaguvu nibiri mu mikoro ya bose. Rero tubarangire ubu inisi buzuyemo ivyunyunyu byose bikenewe n'umuntu wari we wese kuva ku mwana w'uruyoya abibungenze reka gushika no kubageze mu zabukuru. Ubu inisi amagara meza ubuzima bwiza. Twandikire kuri 67 amajana 83 amajana 72. Ubu inisi turi kumwe namwe. Turabaramukije bakunzi b'ikiyago TV show, turabahaye kaze mu kiganiro cacu. Turi kumwe n'umukozi w'Imana Beni Nestor, akaba ari n'umwanditsi w'igitabo citwa L'homme inconnu mu Kirundi umuntu atazwi. Tugiye kuganira ku vy'urugendo rwiwe rw'agakiza. Turaguhaye kaze cyane Nestor mu kiganiro cacu. Murakoze cyane. Ego mbega Nestor ninde muri make? Nestor nkuko mubibona n'umuhungu w'umurundi. Ndi umwana yavukiye mu muryango w'abana batatu. Ndi hagati ngira kabiri mu bakobwa babiri. Ndakijijwe, ndakunda Imana kandi ndakunda n'abantu. Yego. Murakoze. Mbega Nestor, uratubwiye ko ukijijwe. Mbega wakuriye mu muryango ukijijwe canke agakiza mwahuye nako waramaze kwegirwa imbere gatoyi? Jewe sinakuriye mu muryango ukijijwe. Jewe nakiriye agakiza nkuze. Wakiriye agakiza ukuze nko ku myaka ingahe nyimba wibuka? Urakoze. Je nakijijwe mu 2014. Hari mu kwezi kw'indwi. Ico gihe fata ingingo yo gukurikira Yesu Kristo cyangwa yo kwizera Yesu Kristo. Hari ico gihe. Ego gushika uyu munsi ndacabirimwo kandi urakomeje. Ndakomeje. Ego. Uratubwiye ko wakiriye umwami Yesu n'umukiza wawe mu 2014. Mbega Nestor, nk'umujene nigiki cagutumye gufata iyo ngingo? Urakoze cyane. Je by'ukuri ikintu catumye mfata ingingo y'agakiza, ngerageje gusubira inyuma gato. Jewe nkibana n'abavyeyi banje nkiri muto, ico gihe narabyifuza gukizwa kuko nabona abana b'ababanyi bagenda muri Sunday school, na cyane cyane nararyoherwa ndiko ndumva uturirimbo bavuga ngene basubiramwe ivyo bigishijwe ku ishengero, nkumva birangyoheye. Rero nkaca nipfuza ko twoza turajana mu gatondo. Mugabe ico gihe papa wanje yaranyankiye. Nagiyeyo rimwe sinasubiyeyo. Rero kuva ico gihe sinigeze nongera kwiyumvira ikintu cagakiza canke ko nokizwa. Byaciye bimvamo gushika rero umunsi umwe novuga sinibuka neza umenga hari mu 2013. Ico gihe umukozi w'Imana ya Daniel Korenda yari yaje kugirira ibikorane kuri ETS, ngira abavyibuka baravyibuka. Jewe umunsi wa mbere cari gikorane camara iminsi 3, mugabo umunsi wa mbere je sinagiye. Umunsi wa kabiri
niho navuganye n'abagenzi bari bagiye baca bambwira ko babuze amasitiro bandikisha. Je nari umudandaza ico gihe naradandaza ico gihe jewe umunsi ugira kabiri naciye nja muri ico gikorane mugabo ntagiye gusenga utwaye jewe ngiye kudandaza wari ugiye kudandaza. Okay. Rero uwo munsi njayo nukuri naravuze ati wow bwari bwo bwa mbere mu buzima bwanje je mbonye umuntu ashobora gusengera umuntu agwaye agakira, umuntu yari yagiye mu chaise roulante agataha agenda n'amaguru, bwari bwo bwa mbere ndabibonye. Mugabo rero nibaza ikibazo ndavuga ati none iyi Mana rero iri seriye ikoresha ibi bintu bikoresha abazungu gusa. Je ndavyibuka ikintu navuze ati ibi bintu nimba batariko baraduhenda nimba ari Imana nanje izobinkoresha ndabe. Ico gihe rero iciyumviro kandi cyo gukizwa gica kirongera kiravyutse muri jewe kubera ivyo nabonye muri ico gikorane cyo mukozi w'Imana Daniel Korenda. N'umunsi wa gatatu wa nyuma ari wo wa nyuma w'ico gikorane naho nyene nari ngiye kudandaza kandi vraiment narose amafaranga. Rero ico gihe mu nyuma yaho niho naciye ntangura kwiyumvira ndavuga ati none no ifoko nja mu ishengero ry'abakizwa kugira ngo nimba Imana ikoreshe uyu muntu niya nkoresha nzosha ndavyemera ko yari Imana ariko iramukoresha. Ico gihe ndavyibuka naragiye mu ishengero rimwe, iryo shengero nagiyemwe naho nyene numva wapi kabisa, ndongera ndaja no murindi nimba atarakabanga. Iryo shengero ryari ryahe? Bon ubwa mbere naragiye muri Pentecote. Ego. Ico gihe nja muri Pentecote niho ahantu nahereye ku ntango hariya haruguru mu Nyakabiga. Umukozi w'Imana yaravuze ubutumwa jewe navuga ati Imana itansinza aha hantu jewe kweri nzoba ntashigwa. Ego numva sije nabonye harageze ko dutaha kubera ico gihe vraiment nagize ubwoba bwinshi. Ca ndavuga ati ibi bintu none ko biri seriye gose ni ibi bya bintu. Urumva wowe warugiye umuntu agiye kuvisita agiye kuraba nyene. Je nari ngiye mvuga ati urenda agiye gukizwa. Wagiye ufise ingingo yo gukizwa. Mugabo gusa umukozi w'Imana yatubwiye yavuze ubutumwa uwo munsi. Yarakara cyane. Urumva yaraguteye ubwoba. Ubutumwa bwiza nyene bwa bundi bw'umuriro. Navuga ati Imana irantsinda ngaha kweli. Uwo munsi nca mvayo mbabaye mfise ubwoba ndavuga ati ibi bintu kweli burya ni iby'abantu bamwe. Ico gihe ca numva umenga sinosubirayo. No mu nyuma naragiye muri Vivante ico gihe ngiyeyo naho nyene yego umukozi w'Imana yaravuze ubutumwa ndaryoherwa mugabo nyene numva umenga nta sinogumayo ca ndabireka. Hama ndavyibuka haheze iminsi hariho hariho nimero z'umuntu twari twahuriye kuri ETS aramvugisha uwo muri jeune yasengera muri El Shaddai. Ico gihe arambaza ico gihe ndamuhamagara turavugana kuri telefone aca arantumira nja muri El Shaddai. Nca ndavuga ati nshitseyo ndavuga ati wow aho n'umuzungu Imana hanagutekeranya iringa ati habikora vya bitangaza twabona hariya. Ego ico gihe je nca ndatangura kwiga inyigisho z'urufatiro muri El Shaddai. Mugabo ntangura kuziga ntakijijwe ko je nari nzi ko burya nyene kwinjira mu ishengero ry'abakijijwe burya urakijijwe. Mugabo namaze nka 3 semaines indwi zitatu ca ndabiheba. Byakurambiye urabiheba nyine. Ego na za nyigisho kuriga uraheba. Ego ivyo ca ndabiheba nibandandiriza ubuzima bwanje nyene nari sanzwe ndimwo bwo kudandaza. Entreta n'ishure nari nararihevye ico gihe. Ishure naryo vyagenze gute ngo urihebe? Umva
navuga ko n'urugendo rurerure nkuko mubizi je mu muryango navukiyemo harabaye ibibazo haraba ico navuga gute umuryango urasanzara umva papa je nabuze papa ndi muto mbuze papa ndi mutoye mama wanje nawe acaragira akabazo ka trouble mental urumva twebwe abana duca turasanzara rero umva ubuzima bwose twabamwo bwari ubuzima nyene handi kwirondeza kuko urabizi ko no kuba mu hari igihe umuntu aja kuba ahantu mu mafamiye canke iki ugasanga ntivyoroshe rero ico gihe urumva jewe nahise ngenda uko gushika ico gihe rero urumva ko sinari niga nari nahebeye muri 4e primaire mu wa 4 mugabo ico gihe maze guheba rero kuja muri Eshadai nsubiye muri bwa buzima bwanje nayo ndimwo nari nsanzwe mfise akabutika ahantu mu Kabondo kagiye imbere ya Beams ndadandaza ntagucire mu gatoyi abakunzi bacu rero kwakurikirana ikiganiro kugenda babwiye ati Nestor uba afise diplome Nestor ukavuga ko naho vyagenze uko ishuri ryaraheze kandi je nari umwana aciye ubwenge nukuri nahereje kuri SKPS ubu ndiga niga universite ndi mu wa 2 manishimye cyane amina ego hama urageze muri Eshadai urahagaritse inyigisho ego hama ico gihe ncambandanya ubuzima bwanje nari nsanzwe ndimwo bwo kudandaza mugabo ico gihe haca haba ikintu ca ndahomba ivyo nari ndiko ndakora mpomvye nca ndaba ngaho ataco nkora umva ntuja kw'ishure nta nico ukora ico gihe umva haheze igihe niho mvuye muri entraînement ya judo muri école française nayisanzwe ngira judo urumva ko duhuye nyene ushobora gukora kandi rero mvuye muri entraînement ya judo campura n'umufrere mu Nyakabiga hari kujya gatatu mu Nyakabiga ya mbere hari mu kwezi kw'indwi hari vendredi ico gihe hari ma 20h45 mpura n'umu brother acambwira ubutumwa uwo munsi vraiment yambwiye ubutumwa bwiza ata muntu numwe nari bwabwumvana ubutumwa bwiza ambwira urukundo rw'Imana urazi hari igihe umuntu akura ugasanga bivanye n'ubuzima yakuriyemo ce nta muntu numwe yari bwigera ambwira ko ankunda vraiment sinari nzi ko hari umuntu ashobora kuba nkunda rero amaze kumbwira urukundo rw'Imana ambwira urukundo rwa Kristo numva ndakozwe ko cyane iryo joro nyene niho naciye mfata ingingo yo kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje amen rero acarantumira kuri eglise wabo rero bivanye n'ubwo butumwa yavuga je nari nzi ati vraiment uyu ni shengero n'imibureburi arimwe ni hatari nyene uti aravyatsa nyene akatsa umuriro nari mfise ikibazo gusa ko Jesse nabitahura mu buryo bw'ubwenge numva umengo uwo muntu araciye ubwenge afise ubwenge bwinshi cyane navuga ati none uyu nimba atari we pasiteri none pasiteri wiwe nawe bimeze gute rero nari mfise amakenga yo kumva pasiteri wiwe icyo gihe ntumira nakijije ndi kumwe n'undi mufrere umwe w'umugenzi wanje twakirijwe rimwe twari kumwe twarajanye no muri eglise ico gihe twagiye muri ahantu muri FVS niho basengera hari agasare kari gahari cyasanga n'abantu batanashikana 20 cyanda badesi ndavuga ati oya ntibikunda ibintu ntibishoboka uyu muntu aransuzuguye none jewe urumva nari curaba umuntu yagiye muri Panekoti araja muri Vivante araja muri Eshadai nkaca nisanga ahantu nyene atana 25 nta na 20 bashika
rero sasa n'ikindi kintu cantangaje sanga bavuga ibintu bavuga mu ndimi mu ndimi zitamenyekana. Yego. Nawe kuri wewe byari bishasha. Bwari bwo bwa mbere mbonye umuntu avuga ibintu nk'ibyo. Nkabona bakata bagaruka bagenda bakata bagaruka avuga ati ni umufrere atuzaniye aho bapfungira abasazi cyane. Rero icyo gihe no umufrere twari twicaranye ndamuga ati pro ahantu kweri uyu muntu atuzanye. Ati Jesse nzopfa ngarutse. Umva waje ufise igicapo kuje ahantu nyene mu ngoro nini imwe wabona muri Vivante yubatse neza rimwe abantu benshi numva nyene wari ugifise novuga gute kagakiza ko kagarukira hafi yebana je none niho nari ngikizwe niho wari ugikizwe yego je urumva nibiboneka byaravuga cyane yego ico gihe rero mugabo pastor rero sasa aje arigisha nabona abantu baguma bagwa hasi bagwa tavuga ati uyu muntu mugabo naho bagira ibintu biri bizarre araciye ubwenge gose je numva umenga araciye ubwenge cyane ico gihe ikintu cakoze ku mutima wanje ibintu byose yavuga umenga ariko abirika avuga jewe rero nje ndavuga ati mona tujya muntu rero ujya mu pasteur none mu bantu bose bari hagi yaravye acabona uwo yovuga yoguma avuga ni jewe jenye nta wundi muntu yari kuvuga mugabo nta zina ryanje yari yavuze rero ico gihe kubera ukurabira kubiboneka dushaka kuhakwepa uwo mufrera akaza kuduhitana yawo mucarama yaza kuduhitana mu Nyakabiga tukamwinyegeza ahandi naho tukamubesha sinzibagira umunsi umwe twaje umugambi n'uwo mufrere ndamubwira ati reka rero je ndamubwire ko atampuzu mfise kugira ngo ntazagaruke kuturondera turamubwira ati burya rerega je nta mpuzu mfise nta n'ibirato rero ntuzisubire kwirigura cyambwira ati none ico nico kibazo cari gihari tego nico kibazo gihari wango sawa ico gihe tuvanye bukeye yaje anzaniye ipantaro zibiri n'ishati zibiri n'ibirato rumva ikibazo cyo kutagira impuzu we yaragikemuye rumva turabura ikindi kintu bisubira kwitwaza turabura nico twomubesha turasubirayo rimwe ico gihe ari mardi ico gihe baca bari ko bahamagara abantu bashobora gufasha muri sonorisation bari bakeneye umuntu abafasha muri sonorisation ico gihe sinzi nyene byagenze n'uwo mufrere cyadusanga twemeye burya tumubwira ati mona ntuzusubire kugaruka kuduhitana twe tuzokwizana kuva ico gihe ndaba committed ntangura gukorera Imana ntangura gukora sonorisation rero nisanga maze igihe kinini vraiment nkijijwe ntonda imisi yose mu makoraniro ariko nuwombaza Jean 316 sinarinzi yiri oya kweri naro yumva mugabo sinarinzi yiri rero umunsi umwe ndavyumvira ko ndavuga ati none nimba je ntashobora kubwira ubutumwa uwundi muntu nka ujya mu frere yabumbwiye ibimaze iki kubandanya ndabizamo birashoboka reko ibi bintu ari by'abantu bamwe gusa Imana yihitiramwe yo nyene cyangwa Jesse nzonasubirayo warusubiye kubivamo kandi urumva naho wari wakijijwe nari bwabe convaincre niko novuga ko nyine waje winjiye indani je nari ninjiye kuko nari committed none numva ko nakorera n'Imana ariko wari ugifise amadote nari mfise ahubwo ikibazo sinumva ingene umuntu ashobora kumara amezi n'amezi ari mwishengero akijijwe atonda imisi yose ataha je natonda avant y'abandi kubera kwinstall ivyuma ataha mu nyuma y'abandi rero imisi yose y'amakoraniro mugabo gacu usanga sinshobora no gupartager cyangwa nsangize abandi bantu n'ivyo nigishijwe rero kuko twe na serire twarayikwepa n'uwo mufrere kubera iki gutinya partage y'ivyo twaba twize dimanche nivyo batubaza
rero ico gihe ndavuga ati ibi bintu jewe sinzosubira kweri. Bimaze kugenda uko nca ndavuga ati je urumva ndabivuyemo kandi nta numwe nigeze ndabibwira. Maze kubivamwo nico gihe nca nduga hehe mu Kayanza. Ngiye mu Kayanza barambwira ngo tuje mu misa bukeye ko ahantu naraye. Ndababwira ati wapi ko nari nahunze n'ubundi byo gusenga. Mugabo ico gitondo ndavyibuka vraiment nico gihe nagize novuga gute encounter ya mbere n'Imana. Nico gihe pour la première fois numvise ijwi ry'Imana, kandi inyuma yaho ubuzima bwanje bwaciye buhinduka. Haleluya. Nimba abantu barabonye mvuga ubutumwa, nimba hari ibikorwa by'Imana ndiko ndakora uyu munsi, byatanguye uwo munsi. Imana ishimwe cyane. Amina. kandi ico gihe Imana imaze kuvugana nanje muri ico gitondo, bimwe na bimwe mu byo yambwiye nico gusubira ku ishure carimwe. Navuye mu Kayanza ngarutse namaze no gufata ingingo ko nsubiye ku ishuri. Urumva Imana ikoze ntikora kimwe, ikora byose. Ikora byose. Ego, urakoze cyane, uratubwiye urugendo rwawe rw'ingene wahuye n'umwami Yesu. Naho bitari byoroshe, waraciye nyene mu bihe byo gukekeranya, kumanza kubona yuko hariyo, ariko Imana ishimwe vyahavuye bigenda neza. Amina. Mbega Nestor, iyo umuntu yakiriye agakiza, yahoze ari umuntu bazi ko Nestor wa kera, mamaze kubona ko ahaje undi Nestor mushasha. Mbega haba mu bagenzi, mu muryango, nta bibazo wagize by'ukuntu ushobora kubatawuza ko Nestor wa kera yahindutse? Iyo umuntu akijijwe, ikintu ca mbere cyo c'abagenzi barahinduka. Nibaza ko atari na jewe gusa, kuko hariho abandi bantu abagenzi bandi muba mwagendana baba badatahura ibyo urimo. Hari abashobora kuvuga yuko ari ubujuji ibyo wagiyemwo, ugasanga baraguhevye nyene, canke ugasanga ibyo mwahora muhuriramwo kubera yuko wakijijwe ko ntuza kujayo, uko kuntu rero ucumenga utanguye kubinuba. Akenshi iyo migenderanire ica ikupika. Mugabe iciza gihari nuko uko nyene hariho abagenzi bava mu buzima bwawe, hariho abandi bagenzi bashasha ucuronka. Nabo rero usanga musengana kwishenge, bakunda kubita ngo ni bene data. Sinzi ko ari bene mama, zinza bakana batagashira. Bene data kuko twese dufise data umwe. Ni mama dufise. Oya, niwe data kandi niwe mama. Mu muryango naho byari bimeze gute? Mu muryango icambere cyo vraiment atari nk'abantu bo hafi, ntibari bazi n'ivyo ndimwo, ntibari bazi yondi. Yego, ntibari babizi. Numva ubuzima je bwadepandana na jewe nyene. Ubwo nari mbayeho, bwaba nubwo nari ngiye kongera kubaho inyuma y'ugukizwa, bwadepandana na jewe. Niyo mpamvu mu muryango nta kibazo nagize cyo gukizwa. Urakoze cyane gose. Rero uno munsi Beni Nestor umukozi w'Imana mu rushengero rwitwa gute? Agape Charis Kereb Church. Okay. Umukozi w'Imana, kandi hari n'igitabu beruka kwandika. Bega bobwira abakunzi bacu icagutumye, ikintu cagushizemwo, kuko ingira kwandika sinatsikari impano ya bose, impano yo kwandika. Ni igiki cagutumye kwandika ico gitabu umuntu atazwi? Murakoze cyane. Ubwa mbere ho ngerageje gusubira inyuma, nk'ubu hariho abantu babonye ngira lancement officiel y'igitabo hari muri 2024, neza na neza muri le 27 décembre. Burya kwandika igitabo nk'ubu hari abantu bazi yuko byari ibintu nkoze mu rujya mwaka, byabaye mu rujya mwaka, mugabo cyari ikintu gitwaye imyaka myinshi.
ego rero ntivyari byoroshe. Igitabo canje natanguye kucandika muri 2017, umva nakijijwe muri 2014. Ico gihe Imana ivugana nanje hari mu mpera ya 2014, kuko ico gihe kihavuye naciye nongera ndagaruka ca ndatangura ishuri. Je niho naciye ntangura no kuvuga ubutumwa bwiza. Natanguye kuvuga ubutumwa niga muri 4e nyene, uko urumva naciye nja muri 4e primaire, numva ama challenge yo ntabura, niga nkuze, nigana n'abana. Mugabo ivyo byose ntaco byari bimbwiye, bivanye nuko nari nzi ico ndiko ndarondera, nari nzi impamvu nagarutse ku ishuri. Rero no kuvuga yuko Beni Nestor Irakoze bari bazi avant yaratandukanye n'uwarahari muri iyo misi, kuko urumva je haba no mw'ishure naravuga ubutumwa bwiza. Ico gihe nyene nico gihe natanguye no kwandika. Burya sinahereye ku gitabo, oya nahereye ku tudeplia, tu brochure. Niho natanguye gupublia akadeplia ka mbere kitwa woba waramenye icabaye. Pardon, woba waramenye icabaye nayipublie niga muri 6e. Iyo ya mbere yavuga ngo urindiriye iki. Nayanditse ku bw'abantu bose bakijijwe bari mu ma eglise basenga, mugo batariko barasangiza urukundo rw'Imana abandi bantu, kuko sinabitahura. Sinizera yuko umuntu woba ukijijwe warakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza muri wewe, hama gucubaho ubuzima nyene, urafise abagenzi mwigana, urafise abagenzi mukorana ku kazi, hama ntubabwire urukundo rw'Imana, ntubapartage uwo Yesu wakiriye, kugira ngo nabo bumve ingene aryoshe, bumve ingene agira neza. Sinavyumva iyo depia. Rero nca ndayandikiye abantu bose bakijijwe, urindiriye iki. Donc kubera ko utari kuravuga ubutumwa bwiza, ico gihe ndabandanya mvuga ubutumwa bwiza, kuko akenshi mvuye ku ishure je naca nja kuri ETS Kamenge. Je niga muri 5e, murumva les après-midi akenshi n'abandi nko muri ETS Kamenge, cyangwa ugasanga nagiye muri Reine de la Paix mu Ngagara kuvuga ubutumwa mu mabarabara, mu masoko, mu bubare. Rero sinibaza ko hari isoko nimwe muri iki gisagara ca Bujumbura ntagiye kuvugamo ubutumwa bwiza. Ico gihe n'abandi kumwe n'undi mugenzi wanje, ni nawe yamfashije vraiment mu bintu vyivuga butumwa. Imana imuhezagire cyane, ni inshuti yanje yitwa Olivier, niwe twakorana. Twarashobora le samedi ho nta munsi numwe nibaza ko twaba turi ngaha muri iki gisagara. Akenshi wasanga twaduze nk'Ibugarama tukirirwa kuvuga ubutumwa, tukagaruka ku mugoroba, canke tukaja mu Rushubi, canke tukaja ku Musenyi, tukaja Ibubanza, ahantu hose twashobora kugira rero twaragenda. Rero n'ikindi kintu ico gihe twe carazira kikaziririzwa na Olivier, nibaza ko arabizi, aravyibuka, nimbaza ndazi ko iyi video iza kumushikira. Carazira ko utunga ibirato bibiri vyiza, canke ngo utunze telefone nziza. Ico ni cabaho kuri twebwe turi kumwe na Olivier, kubera twavuga ati koma ushobora gutunga telefone nziza ubutumwa bwiza butarashika kure. Ntitwavyumva. Rero wasanga twaca tuyigurisha. Ndavyibuka igihe dutangura kugurisha telefone twahiriye kuyiwiwe. Wewe ntawe wari ufise canke mwashaka kumanza guhera kuyiwiwe? Umva twahereye kuyiwiwe kubera ega ni yarakuze icambere kunsuma. Hama je nari mfise telefone y'amatushe, mugabo wewe ico gihe bamuzanira yari Tecno bamuguriye. Ico gihe cha turayitwara ku isoko. Tuyitwaye ku isoko deca tuja kuguramwo megafone. Megafone ngira we ntayuzi. Ndayumva ku matwi. Megafone ni kijya kintu bafata gutya. Wiga ukunda gusanga, urashobora gusanga uciye nkajya kuri plaza ariko barabivugiramwo impuzi biki bana nijya nyene. Ico gihe ndavyibuka tuyiguze, ikibazo cyo gusarara byari gikemutse. Tuca turakomeza nivuga butumwa,
tukaza turazigurisha uko nyene tugatumira ama equipe tukababwira ati basabe match yindi equipe dushe tubagirira aga reception tubahe récupération bafungure tubanabagurire n'ifana rero bagaca bakina aho gati naho twakina gutyo gusa twakina tugaca tukagenda tugasuma ugasanga turiko dusuma nko mu mafaranga ya telefone yanje nkumva twagurishije tugasuma tugateka bagaca baza bagafungura bafunguye tugaca tubabwira ubutumwa bwiza numva yaba munamini byaba byoroshe haba harimo challenge urazi we nk'umuntu ubona afise agakirda ariko agira gutya telefone yiwe aduza mugabo ubizi neza ko iyo bariko barajya ari telefone yawe mugabo burya nyene imana nta yamefise uko igenza ibintu yamefise uko ibigenza ikintu cyose uriko urakorera imana nta musi numwe ico kintu gishobora kwijana uko nyene niyo mpamvu ndavyibuka je nibaza ko noba igihe mperuka gukoresha telefone niguriye amafaranga hoba ari ico gihe muri 2015 nyene nta sinibuka ikindi gihe rero a chaque fois nkeneye ikintu nimba ari telefone cha ikintu cyose mba nkeneye nukuri ntacyo mbura rero turakomeza turavuga ubutumwa bwiza ico gihe ndavyibuka nagize ngeze muri 7e naragize na team yivuga butumwa ngira urayizi nico gihe ngira ngo wewe twamenyanye ico gihe ndagira team yivuga butumwa yitwa Jesus Christ on the Street team abantu benshi barayizi twaravuga ubutumwa muri iki gisagara tukaja no mu ntara za ruguru tugategura ama campagne d'evangelisation mu ntara nyinshi vraiment twarazijamwe tukamarayo nka une semaine turiko tuvuga ubutumwa bwiza tukongera tukagaruka rero ababizi neza ni naco gihe hageze n'igihe tutangura kuvuga ubutumwa bwiza mwibarabara twikoreye umusaraba rero umva ko byari bikomeye rero challenge ya mbere je nagize yabaye gatoyi umusaraba mwawikorera kumwe Yesu yawikoreye canke mwe mwari mufise ukuntu mugenda mu wikoreye wewe ifata umusaraba munini nyene ukawushira ku rutugu nyene ukawutwara mwibarabara ukawuhagarika nimba ari mwisoko mukavuga ubutumwa bwiza canke mwibarabara ahantu ego rero ico gihe niyo challenge ya mbere usanga narahuye nayo hahandi ushika muhira amakuru yagutanze gushika bose bakurindiriye ati ubu rero twamuye yikoreye umusaraba mwisoko ubu rero amakuru ariko arasirikira umusaraba mwibarabara mwisoko wasaze umva abantu ntibaba gutahura mugabo niko byama bimeze igihe cyose uri kurakora igikorwa cy'Imana abantu ntibashobora kugutahura Imana yenyene ni ishobora kugutahura ko Imana nishira ukugomba no gukora mu mitima yacu je icabintuma ndavyibuka naragira ama emission menshi haba nko kuri radio Rema FM ari biganiro bakunda kuntumiramwo ugasanga bariko barambaza none bigenda gute wikorera umusaraba mwibarabara ni ikintu kigusunikira kuvuga ubutumwa bwiza mbega nibitsibo byinshi umva ako kantu akenshi abakizwa baranagakunda kumva we kumenga ikintu kigutuma ukorera Imana ni impera wumvise Imana izotanga nibitsibo wumvise mugabo mu byukuri jewe ikintu cansunikira kuvuga ubutumwa bwiza ikintu cansunikira gukora ivyo bintu byose si kubera yuko nari narumvise canke narasomye ko umunsi umwe nitwashika mu ijuru hazoba programa yo gutanga impera je nabikora kubera urukundo kubera ugutahura urukundo Imana yankunze urukundo Yesu Kristo yankunze nafise ijambo ngenderako kandi n'ubu niryo ngenderako yavuga ngo Yesu Kristo nimba yapfuye kubganje ku mugaragaro yambaye ubusa ntagira isoni ni giki cotuma nanje mbaho kubwiwe mwibanga rero navuga ati je notuma nemera kwikorera isoni zose zakabaye zo mwisa abantu bose bakantwenga bakamvuga uko bashaka hakono zogira isoni umunsi umwe ndengutse mu maso
y'umwami wanje Yesu Kristo yapfuye ku bwanje ku musaraba ata kintu na kimwe yakoze mugabo nkarenguka imbere yiwe nuzuye ibimaramare kubera ndenguka imbere yiwe iminwe misa canke leme vide alors que hari ikintu yaranyiteze ko hari inkuru nziza yambwiye nza kubwira abantu mu ugasanga sinigeze ndababwira abo bantu rero ico gitabo je natangwe kucandika muri ico gihe niga hari ibintu Imana yagenda iranyigisha hari experience nagenda ndabamwo n'Imana ibyo bintu a chaque fois Imana igenda iranyigisha ibyo bintu nkabibaho nkabona ama resultat akenshi nagenda ndavyandika rero ivyo mvugamwo muri iki gitabo si c'est pas seulement ibintu vyanditse gusa kuri jewe si ibintu ndiko ndabwira abantu nkuko womenga ni histoire canke n'amajambo meza yo kwankuraje abantu oya ni ibintu nabayeho ni ibintu nzi ni ibintu jenyene nshingira intahe byarahinduye ubuzima bwanje mu yandi majambo nico kintu canatumye numva no bisangiza n'abandi iki gitabo umuntu atazwi jenyene nico gitabo ca mbere nsoma gusumba ibindi gushika nuno munsi ndacagisoma yeah. Urakoze cyane mbega uyu mwanya uwokenera ico gitabo aka gatabo kariko kagugwa amahera ngaho no munsi murakoze iki gitabo umuntu atazwi ni igitabo ciza cyane ni igitabo novuga yuko ibintu birimwo nkuko mubibona ni Lomenkoni abantu benshi barakunze kumbaza kubera iki iyi titre ubundi jewe iyi titre umunsi Imana inganiriza kuri iki kintu citwa Lomenkoni ya ico gihe ndavyibuka yanganirije ifatiye kuri filme narimaze kuraba sorry yitwa X-Men ndazi abantu benshi barayizi hari ibintu byinshi nasanze burya si filme gusa mugabo hariho message bashaka gukomunika abantu gusa nuko abantu benshi batabizi rero novuga yuko ndiko ndavuga ati ikije kuri jewe si gitabo gusa mugabo kuri jewe ni message kuri jewe ni hariho message shaka kubwira umuntu ushobora gusanga uyu muntu atazwi ari wewe kuko ashaka fu igihe cyose utari kurabaho ubuzima Imana iguhamagarira kuba ngo ubeho uri kurashitsa ico Imana yaguhamagariye uri umuntu atazwi kuko isi ntirigera ikumenya kwijambo ry'Imana rivuga ngo ivyaremwe byose birindiranye igishika uguhishurwa kw'abana b'Imana rero igihe cyose utaratangura kugaragaza ico kintu Imana yagutekeyemo bisigura ko uracara umuntu atazwi ku isi ntirakumenya ugikeneye kino gitabo biroroshe urashobora kundondera kuri nimero yanje ndayikoresha kuri WhatsApp canke na call isanzwe irakora ni 67 865 804 67 865 804 cyangwa ukanyandikira kuri Facebook yanje uciye kuri Beni Nestor irakoze Beni Nestor irakoze kuri Facebook WhatsApp naho Instagram uranaho nyine urashobora kunyandikira ni umwanditsi mwiza Beni yego urakoze cyane agatabo nari nabajije kare ati ugakeneye kukagura mbega wotubwira amahera dushobora kukagura abagakeneye amahera biroroshe uyu munsi rero kiri no kuri promotion ku muntu wese ari ngaha mu Burundi ariko ubutaka bw'u Burundi akigura amafaranga 30,000 aho uri ngaha mu gisagara ca Bujumbura turashobora kukugira na livraison nta na kimwe mugabo ku muntu wese ari hanze y'igihugu canke atari mu Burundi atari ku butaka bw'u Burundi wewe aca kigura 17 euro amayero 17 canke $20 ya murakoze kandi tutibagiye no kubwira abakunzi bacu yuko igitabo hariho version yayo y'ikirundi kiri mu ndimi zitatu turafise ikirundi igifaransa n'icongereza wewe ugira commande y'ururimi rukorohera murakoze cyane turagushimiye cyane mukozi w'Imana Beni Nestor murakoze cyane turumvise ko Yesu ashoboye gukora ibirenge ivyo twebwe twibaza cyane gose yego Yesu Kristo nta hantu na hamwe ni kwijambo ry'Imana rivuga ngo ntaho atokura umuntu
kandi nta naho atoshitse umuntu. Kandi iciza gihari nuko ntahinduka, uko yarejo niko ari nuno munsi kandi niko azokwama ibihe byose. Hama sinzi ngira umwanya uraharangiye, mugabo imbere yuko ndangiza sinokwibagira uwundi muntu ashobora kuba yarariko aradukurikirana. Nturigera ubwirirwa amahirwe yo guhura n'urukundo rw'Imana, nturigera uha ubuzima bwawe Yesu Kristo. Nshuti yanje, nimba ushobora kumbona ndi ngaha imbere yawe, nuko umunsi umwe nahuye n'uwo mwami Yesu. Rero hari inkuru nziza nawe nari ndagufitiye kuri uno mugoroba, nuko Yesu Kristo aragukunda cyane, kandi urukunda gukunda niko rwamutumye apfa ku musaraba atakintu na kimwe yakoze, kubera gusa yemeye guhabwa igihano jewe nawe twategerezwa guhabwa. Ijambo ry'Imana rivuga ngo yamara yacumitiwe ibyacu bicumuro, yajanjaguriwe ibigabitanyo byacu, kandi ngo igihano twebwe kituronkesha amahoro ngo cabaye kuri we. Nshuti yanje, ntaco bitwaye ivyaha waba warakoze uko bingana, ntaco bitwaye ubunini bwavyo canke ubwinshi bwavyo, uko ijambo ry'Imana rirambwira ngo naho ivyaha vyawe byo tukura tukutuku ngo birashobora kwera derere nka sheregi, ngo mbere naho byo tukura nk'agahama birashobora kwera nk'ubwoya bw'intama y'umweru. Rero ntaco bitwaye izina baguhaye muri quartier, ntaco bitwaye ubuzima wobubayeho, sinzi ntaco bitwaye kahise kawe, mugabo ngwino kuri Yesu nshuti yanje aguhe ubuzima, aguhe ubuzima. Amafaranga yawe atoshobora kuguha, aguhe ubuzima. Idini ritoshobora kuguha, aguhe ubuzima. Umuryango wawe utoshobora kuguha. Rero niyo nkuru nziza nayo numva ndagufitiye, nuko ubwo bugingo budashira bwatanzwe ku bwawe. Imana yifuza kubwakira, ikiryoshe ntacigusaba gukora kugira ngo uburonke, kuko nta kiguzi na kimwe woronka ugura ubwo bugingo budashira. Icyo Imana igusaba gusa nuko wizera igikorwa Yesu Kristo yakoze, ko yapfuye ku musaraba kubw'ibyaha byawe, kandi ko yazutse kugira ngo uyu munsi utsindanishirizwe ibyaha byawe. Rero nimba wizeye iyi nkuru nziza ndakubwiye, wifuza kwiyakirira iyo ngabire y'ubugingo budashira, ndashaka usubiremo hamwe nanje rino sengesho ry'agakiza kugira ngo umwimike Yesu Kristo mu buzima bwawe. Urashobora gusubiramo hamwe nanje ati: Mwami Yesu Kristo, ati muri aka kanya mpejeje kumva ijwi ryawe biciye mu butumwa bwiza, ndafashe ingingo yo kukugururira umutima wanje, ndaguhaye ikaze mu bugingo bwanje. Mwami Yesu, ngwino umbere umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje. Ati guhera uyu munsi ndatahuye ko ndi umunyabyaha, kandi ko ataco nokora kugira ngo nikize ibyaha byanje. None Mwami Yesu, reka amaraso wavuye anyoze ibyaha byanje byose. Guhera uyu munsi ndihanye, ndakiriye ingabire y'agakiza no kugororoka iva kuri wewe. Ati Mwami Yesu, ndagushimiye ko wapfuye kugira ngo jewe ndonke ubugingo, kandi ndaburonke busagutse. Ati ndagushimiye ko wazutse kugira ngo uyu munsi nsindanishirizwe ibyaha byanje byose. Guhera uyu munsi ndatuye n'akanwa kanje, kuko ndavyizera mu mutima wanje kuri umwami wanje n'umukiza wanje. Ndavyatuye ndavyizeye mu izina ryawe gera Yesu Kristo, amen. Nimba washoboye kwakira Yesu Kristo, wasubiye mu irisengesho, urashobora kubitumenyesha muri commentaire, ubitumenyeshe mu kugira commentaire kugira ngo dushimire Imana kubwawe. Kandi by'ukuri nimba iyi nkuru nziza yagufashije, ntunanigwe no kuyisangiza uwundi muntu mu gupartaja iki kiganiro. Imana ibahezagire cyane. Murakoze cyane, Imana ibahezagire cyane. Amen. Ego turabashimiye namwe bakunzi b'Ikiyago TV show. Ubashikira ikiganiro ni Akimana ni Krista, tuzosubira mu kiganiro gikurikira.